Maramutse kuri meni cano bitasemerera nsanzwe nkorera ko ibiganiro byinshi. Hari umuntu ugeze kuvuga ko nokora ibintu by'ubusesanguzi canke video kubijanye ngo n'abadamu n'abana b'abategetsi mu Burundi. Bon, je nkavuga nti bon abadamu n'abana kamemeje singi miswi singi biswi by'inkona ngiye kwatakana abantu bari ku butegetsi ko nibo bafata ama decision. Je mfata ko umugabo agiye gakora icaha umwana kitamukwirikirana umudamu kitamukwirikirana kandi biravye no muri kase ku Burundi kenshi na kenshi wasanga abagabo aribo bafashe nk'akaroro bagapfungwa mugabo umugore bakamureka n'abana ubwo je sinoja kubataka. Gusa ico no kwigisha yaba umugore yaba umugabo yaba umwana ni ikintu bita humility ni ikintu tudafise muri Afrika. Ariko na cyane mu bihugu byatwawe n'abafaransa sinzi ko murajya muri Tanzania canke muri Zambia canke Zimbabwe murabe abantu usanga bicisha bugufi gusumvya ko abantu bameze mu bihugu by'abafaransa unabiravye n'ururimi rwacu n'ukuntu twigenza ugiye nko mu kabari nk'akaroro canke muri restaurant ukagenda nko mu bihugu by'iwacu by'abafaransa usanga ujya muntu wo mu kabari ujya muntu muri restaurant umenga n'umuhimbiri ntaca maze ukabona bane ko bambara mukinagiza garçon zaniki urabona ikintu wampaye kutazanye iki ukumenya n'abakoresha amanyama menshi cyane ku buryo ugira none uyu muntu n'umuntu canke n'igikoko washaka n'abakoze mu gikoni no bashira muri abantu bakinagiza nko kumenga n'ibikoko. Mugage mu bihugu by'abongereza usanga buri muntu yubahana akazi ukora kose naho usanga umuntu ari gukubura muri toilette uramwubahiriza ico ukamwubaha. Ugiye muri restaurant usipoza ko wowe ushonje no kuvuga ugera gutabaye aguhaye ivyo kurya kubera wari ushonje ivyo kufisa amafaranga ivyo nibisanzwe n'amafaranga ntiwari kuyarya muragize exchange of value niko yita mu Congereza échange de valeur uwo ufise amafaranga na bafise ibiryo murayishanje nta uruta uwundi kuko nta numwe yoba hata wundi amafaranga yawe ntushobora kuyarya ata muntu afise ivyo guhanguje ivyo kuguhanga ubije kandi nabanyene ivyo kurya ntiyo bijya ngo babimare kandi abakeneye isabune n'ayo mafaranga bayakeneye. Ariyo mpamvu shika akavuga ati welcome sir welcome mom hamwe n'ibigora nabishiramo welcome hanyuma akakwicarika ukavuga uti thank you kubera guhaye intebe hanyuma ukavuga uti please birashoboka umpe ivyo kurya kunuku akavuga ati birahari akakuzanira yakuzana ati thank you akazigaruka mu nyuma ukeneye amazi uti please washaka kuma yandi mazi ati ngaya thank you mu nyuma uhejeje kagenda ukariha ati thank you now ati thank you for your service ati thank you ko waje muri restaurant yanyu thank you ko mwangaburiye muri restaurant yanyu hakana byo gushimashimana byo kwicisha bugufi muri iyo ngingo. Ico kimwe ugiye kuri eglise usanga abantu bicaye nyene pere mere si vous voulez mu magize menshi nta bantu bicaye imbere b'ibicubahiro nta bantu biki umu MP umudepite aje mu nama n'umuntu asanzwe yicara mu bandi ajya mu bandi kenshi ntunamumenya nta bashoferi baba bafise bitwaza imodoka zabo mwese itwara imodoka yiwiwe nuwo bamufise kumbure yo mubahiriza kome kujya nk'uyu ubonye umutaximene kandi nawe turaburahiza doye buri muntu arubahirizwa mu vyo ariko arakora mukwari ugiye kwa muganga agutereta nk'umuntu w'icubahiro nawe kubera umukastoma wabo nubwo utaba wishura kumbonaye kuvuga iby'ubukastoma nubwo utaba wishura dufite ugiye muri office runaka gusaba ikintu nawe wogiye gusaba imfashanyo ugiye witonze nawe bakufata bakwakirana n'ubwitonzi ugasanga harimo ikintu cyo kubuhana nk'ico tutabona mu bantu b'iwacu. Rero no gihanura abantu b'iwacu na cyane ko iwacu atakintu kiri certain ino kameme historiquement bavyo muri histoire umuntu naho yoba ari umwarimu asanzwe akagura akazu kiwe kabaye aravuga ati kanzokabamwo hanyuma nsaze ndagasigira abana banje ntibazoryama kwibarabara abana banje ntibazopfa rubunda. Mugabo nakwi Burundi umuntu ashobora kuba umushikiranganje wa mbere ukazubona baramufasha baramupfunze ashobora kuba undi mutegetsi akomeye ukazubona baramwirukanya arahunza agiye atazambaye canke baramwishe ibintu nk'ivyo uhereye nko kuri Bunyoni nk'akarorero uravye ukuntu
ahangayitse, yari umuntu akomeye, ubu ntawe uzi uko umugore wiwe n'abana we bamerewe, sandi turumva ko nabo bahahamuka. Ico je novuga ko cotuma uba humble gusumbya n'abandi. Niyo cyo navuze nti umugabo, umugore n'abana mwese mukamenya ibi bintu dufise. Sinzi ko novuga ngo ni Imana yahashize canke iki, mugabo bishobora guhera si vy'igihe kirekire, nta certitude irimwo, nubwo kwisi nta namwe hari certitude, ariko mu Burundi hoho birarengeje. Ivyo rero bigaca bituma umuntu apfa n'uwicisha bugufi. Wonye udafise akazi ukavuga uti nta kazi ufise mugabo sava, ari ugutwara ukavuga uti ndagutwara mugabo nawe gishobora kuntwara canke naje nshobora kuzoba ndiko ndatwagwa canke ndiko ndatwagwa bufundi buhoro. Donc je mvuga ko ico kintu arico twokwiga, waba umutegetsi canke uwundi muntu wese mu icubahiro ciwe cyangwa c'abarundi nyene, ukamenya ko nabandi bafite icubahiro. Ico je numva ari ico nobwira abantu bari ku butegetsi mu Burundi, n'undi muntu wese afise akantu arongora. Urabona n'aba ba Samuel batwara ikintu kitabaho, nta muntu yamutoye, novuga juridicoma nta juridiction afise atwara, mugabo ugasanga ariko yibamuza ngo ugenda batwara ngo mugomba kunyubaha, kandi nawe utamubaha atanga uva afise kugukoresha. Rero bigatuma abantu bagenda babubahana. Umuridere kenshi n'umuntu mwatoye hagati yanyu kugira ngo abafashe kujagera ku rugero urucanke ruriya. Kandi mu bisanzwe nk'abapolitisiye bo bafa kutugira ko amanya mu bisanzwe tubahemba. Iyo umuntu agiye gukora canke ashoye ibintu aratanga tax, naho yo bimfashanya hanini bije gukora kubera ufise igihugu urongora. Udafise igihugu nta imfashanyo boguha. Donc amafaranga muri bake twugakora y'abanyagihugu, hanyuma bakavuga ati tuyihe uyu muntu kugira ngo aturongore muri iyi nzira canke iriya. Donc ubuhembwa ubukorera, you are a servant. Mu Cyongereza ko bavuga ngo ni civil servant or public servant. Donc uri kurakorera abanyagihugu, ntabwo uri kurikorera, ntabwo uri umuntu baganza, ntabwo uri ganza asabwa kujya ku mwami wa kera. Reka da bijya bintu abantu bagomba kubivamo. Ico rero nako kamuje no therapy umuntu wese afite kandi Burundi, abantu muri kumwe wicishe bugufi, bajya basize inyuma ntuzura basuzugura watera igere. I Burundi hari ukuntu umenga umuntu aronse igiti mwahora muvugana, wa telefona ngo yango ndi busy, uri busy nibiki. Buri nta bintu bakora bibagira busy. No muri Amerika abantu baba ari busy, ari umuntu mwafana ikintu umuntu mwaganira, mugwa muganira gake ibintu nk'ivyo. Donc no kuraba ko ubwo butegetsi buri fragile gutyo nk'i Burundi, umuntu atoshiramwo amagara yose ngo ashiremwo umunoho wose. Bo jewe nico novuga. Ukicisha bugufi. Bien sûr nk'abana je ndi umwana mu politicien no kwirinda kuja muri politique y'ubweruzi. Donc ukirinda kuja kuri za Facebook na za WhatsApp werekana ubutunzi ufise, kubera ibyo bintu bitera umujinya abantu batamufise n'ishari ryinshi, kubera babazi ko ari ibintu wivye. You see, sico kimwe n'ingiyo umuntu yakoze canke se wari umudandaza, canke ari umwana yagiye nko mu kumoso akayakorera. Abo bantu iyo birase kwirata si vyiza, mugabo uwo muravuga uti uyu muntu yarabikoreye, cyangwa akaba inspiration ati nanje nkoze urudandazwa, nanditse indirimbo, nize matematike, ndashobora kuzoba ikintu. Mugari ibintu muriko muri banyagihugu barashonje, nawe ukaja kwiyandikira hejuru werekana ubutunzi mufise. Ico gihe kameme bishobora kuboneka nabi, bigatera ishavu, bigatera ishari, bigatera inzigo. Ico ni kimwe. Ica kabiri kuja kugwana na za politike. Ndibuka ko abantu bakunze gutwenga umukobwa wa Bunyoni ko yavuga amajambo menshi kuri X ariyo Twitter, none ubu nawe ari ahantu novuga mukangaratete, umvuga ati none bo uracavuga se naho bimeze gute. Donc ukirinda kwiteranya n'abantu pe, je ni watakamaro. Ikindi bona avuze social media, donc gusaba ko wicisha bugufi, witonda, ukicisha bugufi nk'umuntu mu bandi, ukareka no kwiyerekana cyane no kugwana mu bintu vya politike. Je numva ari ivyo novuga nk'akaroje nk'umuhungu ubu numva nigeze kumva ko yafise umuhungu Olivier Buyo, namumva nkiri mutoyi, nta na hamwe wigera mumva ariko aravuga canke n'ubuntu yigera mumva yavuze ikintu canke ariko yibaramanza. N'abahungu bankuru nzaje navuga ko niba mufise umugara afise umwe, sinzi ko bafise n'abandi, sinzi bariko bariduza,
ugacisha bugufi n'ibisanzwe kuko you know urabona ibintu bikunze kubera abategetsi b'u Burundi si ibintu vyoroshe ntuzi definitive amuzoherera ugaca uraba nk'aba Havyarimana n'abahungu biwe ndimwe abari ku butegetsi bwabo kuntu nabo nyene bari gupfa bayerera kavuga ati ibintu byo muri Afrika biragoye no kwicisha bugufi turabiyo bija je numva ico kintu noterera ko sigaye ntabwo novuga ngo umuhungu wa naka umukobwa naka kuri bakora biriya cyangwa umugore naka je numva umenga ntacyo ndiko ndatera muri conversation ariko notera ko ico kintu cyo kwicisha bugufi umwe wese atumbereye voilà muge musi mwiza bye